imvo nyamukuru ikomeza gutuma ubuherezi bunanigwa ni ico nita no real accountability, kutaba abantu bagaragaza ubwizigigwa, gutakaza icizere. Icakunze gukubita kenshi ubuherezi bigatuma novuga bunanigwa bugwa hasi ni iki kintu cuko abaherezi batigeze bitoreza, batigeze bagwanira ikintu cyo kugira accountability, ikintu cyo kutagira ubwizigigwa. Bikunze kandi gutuma ubuherezi bunanigwa ni iki kintu cuko abaherezi batagwanira igihe cyose ko ibyo bariko barakora bitogawa. Kubera iki wishira mu mutego, kubera iki ujana nyabahururu, kubera iki umuntu azaka kushusha ugacugenda basanga umuntu agiye kugiranira ama connection n'abantu atabanje gusobanuza Imana. Nazi nivyo turakeneye by'ukuri ama connection, turakeneye abantu bafise ivyo dukeneye, turakeneye bisiga vyaromoye, ari abantu bafise imigabo n'imigambi y'Imana ku buzima bwacu. Ivyo n'ukuri ndavyizera kandi naje ubwandi ndabisengera, kandi naje ndushaka kubabwira yuko naje ndabisengera. Ndakeneye ama connection avuye ku Mana, ndakeneye guhuzwa n'abantu by'ukuri bafise ivyo nkeneye. Mugabo saba ari bo bose baje bifuza ko tugiranira ubucuti, tugiranira ubugenzi heza kuca nakira. Ama connection si yose ari meza. Ubwiza kwa migeto uri kuragwanira yuko ubuzima bwawe udasanga wishize mu bintu bizo guteza ibibazo. Hari abantu binjiye mu bintu by'ukuri biza kubabera bitsitaza bikomeye cyane, biza kubabera ibibazo bikomeye cyane, bibabuza novuga kubandanya bariko barakuza ubuherezi canke batumuherezi kubandanya gushika kure. Ndakwingiza, hari abantu bisanze bari mu masezerano bigoye kungena bashobora kuvamo. Rero gwanira ico kintu uko ushoboye kose. Ntibusanga ico cyose uri muri situation zo gutuma igihe cyose uri kuragambanira Imana takivuga ukuri, umuhereza biza kwitangira ivyiwe bimaze. Abwizo nawe kumenya neza yuko hari bidatunganye muri bo. Rero ntangu mashira inguvu nyinshi cyane kubijanye no gutunganya ibijanye n'ingeso z'abandi, bijanye n'ingendo z'abandi. Mugabo abwizwa kwama nawe igihe cyose ariko ararondera ukungene na ntanjyo yitangira ivyo bimaze vy'ivyaha, kugira ngo nawe ntaboneke ari wo gutsindwa, ntaboneke ari wo kugawa, ntaboneke ari wo kutemegwa. Kuko hari igihe vyashika Imana ntiyakira umuherezi, ntiyemere umuherezi. Iyo umuherezi yakiriwe waba ari umugisha kuyihanga byose. Kwakirwa kwa umuherezi hari benshi bazoheza bakagirirwa neza. Numunezero kandi udasanzwe kongera kandi gusubira ku bana namwe muri kino kiganiro ibango ry'ubuherezi. Mwama igitose mushikirizwa nanje Apotre Kevin Sibumana muri no studio y'ubugingo busagutse, aho nizera neza nakikiranya ko abatari bake muri ko muragenda mufashwa, abatari bake muri ko muragenda mutahura ibijanye n'iribango ry'ubuherezi. Ni bango ritoroshe, nkoze kubwira abantu kubera kudatahura ibango ry'ubuherezi. Benshi hari ivyagiye bashikira bitari ko bashikira, benshi ari amakosa bagiye bakora batari gukora, benshi ariho ibintu byinshi bitari bike vyagiye vyononekara bitari kononekara. Ariko Imana ishimwe yo yadushize ku mutima gura dufata ibi bihe byo kubana namwe kugira ngo tuvugane ibijanye n'ubuzima bw'ibango ry'ubuhereza, aho dusuka imitima yacu. Sinivyo gusa, ubu turashaka turetablisa, turashaka turashinga imizi mu bijanye n'igikorwa. Ariko mu kindi gihe nzoza nabandi baherezi banzora turakora ibiganiro byo kuganira nabo. Nivyo hamwe nshobora kwigisha nk'uko ndikunda bikora, mugabo ahandi nshobora guhamagara abandi baherezi aho tuganira ibijanye n'ubuzima bw'iki gikorwa canke iribango ry'ubuherezi. Rero aho duherukana ntitwahejeje, Imana yaraduhezagiye tugira umugisha wo kuba tugotoranka byinshi dushobora gutanga. Nako ndavuga imvo nyamukuru zine zituma ubuherezi bunanigwa. Nahereye kuri bine nkuko numvise kurongorwa n'Imana. Mugabo kanzu tuvuga byinshi kuko iribango ry'ubuherezi ni bango rikomeye cyane gose. Ibango ry'ubuherezi ni bango by'ukuri ridasanzwe kandi by'ukuri bikwiriye ko tuvuga kandi tukavuga kugira ngo igecose twame turiko turamenya neza ico twizigizwa no guhamagara kwa. Niko Paul yanditse aravuga ngo muzirikane kandi mungire mumenye nibanga canke ivyo mwizigizwa no guhamagara kwa. Nico Imana igomba, nico Imana yifuza ko uzirikana neza ihamagagwa ryawe. Paul ari kandikisha ngo by'abikorinto arababwira ngo mwame muzirikana ihamagagwa cyane, kuko abahamagawe b'abanyabwenge atari benshi, abapfasoni bahamagawe atari benshi, ariko Imana atoranije ibifu byo mwisi kugira ngo imara maze ubwenge bw'abanyabwenge. Nibidakomeye ngo yarabitoranije, nibitariho yarabitoranije kugira ngo ititure ibiriho. Nshuti mukundwa udukurikirana kuri ino televiziyo ubugingo busagutse, ndifuza ko uzirika neza ihamagagwa ryawe n'umugisha wagize.
suko imana yihenze ahubwo nuko imana abonye ku by'ukuri ubereye kandi ukwiriye. Nivyo nabwiye ko umuherezi ntabwo ari parfum, umuherezi ntabwo afise vyose bimeze neza, kuko nkuko twabibonye imbogamizi ya mbere canke imvo nyamukuru ya mbere kunze gutuma abaherezi bananigwa nuko kutitangira ibimazi. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo dusome ku murongo wa 3 Abaheburayo igice cya 5 ngo nico gituma akwiye kwitangira ibimazi vy'ivyiwe vyaha. Mbega umuherezi nawe arafise ivyaha cane gose. Umuherezi arafise ivyaha, umuherezi hari imugora, umuherezi arafise nawe intege nke, arafise ama challenge, arafise ibintu bigenda bimunaniza, arafise intambara nyinshi. Iki novuga ni kirigano kindi ndabategurira mu gihe kizoza, tuzovuga intambara z'abaherezi, kuko iyo ugiye kurabura gusanga intambara z'abaherezi z'abantu benshi novuga bazimenya, ariko nimba ari abantu bagwanywa cyane n'abaherezi, kuko narababwiye yuko bari hagati y'Imana n'abantu barobanuwe mu bantu mugabo bakora Imana kubw'abantu. Yavuze ngo nico gituma nawe akwiye kwitangira ibimazi vy'ivyiwe vya nkuko abitangira abandi. Nta muntu ya ico cubahiro shiti ahamagawe n'Imana nkuko Aroni yahamagawe, niko biri na Kristo siwe yiha ico cubahiro cyo kuba umuherezi mukuru, ariko yagihawe niyamubariye ati urubura bwanje uyu munsi ndakuvyaye, nkuko yavuze ahandi ati uri umuherezi ibedashira mu buryo bwa Melkisedeki. Rero iki kintu kirakomeye cyane gose, umuherezi abiza kwitangira ivyiwe bimaze, abwizo nawe kumenya neza yuko hari bidatunganye muri bo. Rero ntangu mashira inguvu nyinshi cyane kubijanye no gutunganya ibijanye n'ingeso z'abandi, bijanye n'ingendo z'abandi, mugabo abwizwa kwama nawe igihe cyose ariko ararondera ukungene na ntanjyo yitangira ivyo bimazi vy'ivyaha, kugira ngo nawe ntaboneke ari wo gutsindwa, ntaboneke ari wo kugawa, ntaboneke ari wo kutemego, kuko hari igihe vyashika Imana ntiyakira umuherezi, ntiyemere umuherezi. Iyo umuherezi yakiriwe waba ari umugisha kuyihanga byose. Kwakirwa kwa umuherezi hari benshi bazoheza bakagirirwa neza. Rero uyu munsi tugiye kurabira hamwe imvo nyamukuru ituma ibango ry'ubuherezi ritosekara. Amajambo tugiye kwifashisha turasanga mu cete cya 2 Paulo yandikiye ishengero ry'Abikorinto igice ni ca 6, munyemerere nsome mpere ku murongo wa mbere. Aravuga ngo kandi ko dukorana nayo turabinginga ntimuhegwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, kuko yavuze ati mu gihe cyo kwemererwamwo ndakumvise no ku munsi wo gukirizwa ko ndagutabaye. Ehe none igihe cyo kwemererwamwo, ehe none n'umunsi wo gukirizwamwo, kandi ntitugira ico tuzana gitsitaza ku kintu na kimwe, kugira ngo kugabura ivy'Imana kwacu ntikugawe. Imvo nyamukuru ikomeza gutuma ubuherezi bunanigwa ni ico nita no real accountability, kutaba abantu uvuga bagaragaza ubwizigigwa ya gutakaza icizere. Sindi ko no kivuga muri ubwo buryo icakunze gukubita kenshi ubuherezi bigatuma novuga bunanigwa bugwa hasi, niki kintu cuko abaherezi batigeze bitoreza, batigeze bagwanira iki kintu cyo kuba cyo kugira accountability, ikintu cyo kutagira ubwizigigwa. Bitewe n'iki? Bitewe kumbure n'inyungu bari ko baragwanira mu buzima bwabo. Nganabwiye ko umuherezi abwizwa gupfa. Hano Paul avuze ikintu gikomeye cyane ngo ntitugira ico tuzana gitsitaze ku kintu na kimwe, kugira ngo kugabura ivy'Imana kwacu ntikugawe, ariko twishimagiza muri vyose nk'abakozi b'Imana, twihangana cyane mu marushwa no mu bibabaro ndetse no mu vyago. Bikuze kandi gutuma ubuherezi bunanigwa niki kintu cyuko abaherezi batagwanira igihe cyose ko ivyo bariko barakora bitocishwamwo ijisho, ivyo bariko barakora bitagaragaza ubumana hano muri nose. Iki kintu ndifuza cyane mucumve. Aravuze ngo ntacyo twigeze tuzana coshobora kuba igitsitaza, kubera iki twashaze yuko ufugabura ivy'Imana kwacu kutagawa. Birashoboka ko umuntu ivyo ariko arakora bishobora kugawa. Rero abaherezi kenshi kutagwanira novuga iki kintu cyo guharanira ubwizigigwa mu ibango ry'ubuherezi, aho ivyo bakora byose babwiza ko amigisha ko bararondera kutagawa canke ko bitagaragaramo ikose, bitagaragaramo utunenge canke ibitameze neza. Iki kintu kirakunze gukubita hasi ubuherezi. Ugiye kuraba ingene Paulo acakomeza akavuga ngo ariko twishimagiza muri vyose nk'abakozi b'Imana canke nk'abaherezi b'Imana, twihangana cyane. Umuherezi abwiza kwihangana.
kugira ugumane accountability hari ibyo ubwirizwa kuguma wihanganira mu buzima bw'iwawe kuko utakaje ubu bwizigigwa utakaje ko abantu bakugira icize canke icize tuvuge icizere utakaje icizere ku Mana ugatakaza n'icizere ku bantu you are done you are finished na biraheze birarangiye ku buzima bw'iwawe ubuherezi bwawe ntaco bweza ngo bumarire abandi bantu ahubwo nyabuna turabona neza kungene ibintu bice bitangura kuza biragenda bicumbagira bikaza kurangiza nabicana bivuze ngo twishimagiza muri byose nk'abakozi Imana twihangana cyane mu marushwa mu mibabaro mu vyago aravuga kandi ku 5 mu bimoko mu mabohero mu migumuko mu butame mu kurara amaso mu kwirigwa ubusa mu kugira umutima utanduye mu kugira umutima anka ko ari ikintu na kimwe kikwanduza nivyo no muri nose duhura n'ibintu byinshi cyane bigerageza kudutera ibishanga abantu umuntu araduka akakwataka araduka akakuvuga araduka akagucira urubanza araduka akakuremenaniriza rimwe nigeze gweza gukorera Imana ahantu nari natumiwe umuntu umwe araza arambwira ati Apotre ndenda gukenesha ku minota 2 gusa ati kandi sinagutevye n'umwanya nyene duhagaze ngana ko ndaje kumuduga kugira ngo nshobore gutaha hamaca arambwira ati jewe nuko nagomba gusabe imbabazi ati ko jewe narakwanse kandi akwanka atacunda kwankiye ati numvise abantu bari kwarakuvuga neza hama numva umengo birambabaje ntangura kumva ndakwanse ntangura aho ngeze kutangura kuza ndagucafuza ndakuvuga nabi ngira abantu ati nurya mu murabe neza ntimwibaze ko byera atangura kubwira abantu amajambo mabi ati rero aho bariko urigese nanzi ko ari we batumiye naje ntazi ko ari wewe natumiwe n'undi mugenzi atariko amajambo hejeje kuvuga ndumva Imana yangendereye numva no gusaba imbabazi numva byukuri wo mbabare je narakwanse ndabwigere duhura sinabwigere nza mu ishengero urongoye nta kintu nakimwe twabwire duhurira ko mwe numvise gusaba abantu bariko kuvuga neza numva je ndakwanse ndabwira ni byukuri Imana guhezagire kugira umutima ukwihana rero ubuherezi bwa muri ko burahura nibi ariko ico dusabwa no kuvyihanganira ntubone umuntu uvuga akwanze nawe uvuga ati nani ndakwanka nanje nkuko uri kurangwaye nandi ngiye kugwanya oya hari ibintu tabikira hari ibintu bisabwa ko bihanganira abantu bakuvuga nawe urazi umuntu avuze ngo urimbwa ugacubabara mwene majambo nuko bimwe na rimwe umbabarire ushobora kuba kumbura ukekeranya icuri ariko nimba umuntu akuvuze ngo urimbwa ese kuciyumera umurizo uciyumera ubwo ucikayo yabivuze afise umuntu wo kuvuga mwibuka ingene Dawidi yitwaye ku ngabo yitwa Shimei yaraje aramutuka nyene ataco amugize byinshi birebire abantu bakunda Dawidi barashavura cyane gose baramubwira ati duhura uhusha uno muntu tumwica uno muntu tumukureho asha kubahuka kuko uvuga gute Dawidi yarafise abantu benshi bamukunda abantu yakuye mu bukene abantu yakuye mu myidodombo abantu yakuye mu buzima bubi cyane gose baramubwira ati duhakanye uno muntu ivyibo tubishire ku yerezo ariko Dawidi aravuga to ya ntihagice mukora aravuga ngo ntawe ubizi ko ataruhoraho yamutumye mugabo nimba ataruhoraho yamutumye ibinyenajije kuvuga bibi urahazo bifata abihindukize abihindure imihezagiro hama aheze abinshikirize rero birasaba ko muri uku kugaragaza canke kugwanira ubwizigigwa twihanganira amarushwa twihangana mu bitandukanye tugenda ducamwo yavuze ikintu gikomeye cyane kugira umutima utanduye ntugira ubwenge mu kutarambigwa mu kuba inda nziza muri muhemu yera mu rukundo rutarimwo uruhehe ibi kumbura Imana yatugira ubuntu nzobiza ko ibi biza kuranga umuherezi ibi ni bimwe bimugize aya nama characteristic y'ubuherezi ubuzima ubuherezi Imana yishimiye ubuherezi Imana igihe cyose igenda iriko irashingira intahe rero iki kintu by'ukuri cicizere tubiza ko kigwanira abantu batigeze bagira ikicizere batigeze bagaragaza ikicizere abantu ubuherezi bwabo bwaratosekaye abantu ubuherezi bwabo bwaronekaye abantu ubuherezi bwabo ntivyavuye ngo bigende neza ica gatatu nifuje gusangira namwe nuko bonyene ubwabo bishize mu bihe mu masituation aho baza kwisanga bariko barakora ibitaruranye they place themselves in compromising situations kubera iki wishira mu mutego kubera iki ujana nyabahururu kubera iki umuntu azaka kushusha ugaca ugenda ugasanga umuntu agiye kugiranira ama connection n'abantu atabanje gusobanuza Imana nazi nivyo turakeneye by'ukuri ama connection turakeneye abantu bafise ivyo dukeneye turakeneye bisiga vyaromoye ari abantu bafise imigabo n'imigambi y'Imana ku buzima bwacu ivyo n'ukuri ndavyizera kandi naje ubwani ndabisengera kandi naje ndushaka kubabwira yuko
naje ndabikeneye ndabisengera ndakeneye ama connection avuye ku Mana ndakeneye guhuzwa n'abantu by'ukuri bafise ivyo nkeneye mugabo saba ari bo bose baje bifuza ko tugiranira ubucuti tugiranira ubugenzi nteza kuca nakira arenga mvuga ikintu gikomeye cyane nimba by'ukuri ukeneye kurinda ubuherezi bw'iwawe hari abaherezi benshi bononekaye kubera abo bagiye kwifatikanya nawo murazi hari igihe kimwe Imana igeze gushavurira Yosuwa kubera ko yagiye kugiranira isezerano n'abantu kandi Imana yaramubujije abantu baramubesha bavuga ko bavuye mu gihugu cakure kumbe barabantu bari mu amakuru yabo inyuma yaho bifatikanya bagirana isezerano na Yosuwa Imana irashavura cyane gose ndivuga ngo mani majambo ama connection si yose ari meza ubwiza kwa migeto uri kuragwanira yuko ubuzima bwawe udasanga wishize mu bintu bizo guteza ibibazo acumva abantu bagiye gukora ama investissement abaherezi ariko ntuzi uwo muntu araje akubwiye urakeneye uburyo n'ivyo mu buherezi umuntu akenera ama finance hakaza umuntu akabwira ati yo naronse abantu bariko barakora ibintu bimeze ukuntu reka ntanga kakarorero hari benshi numvise byageze muri ubu buryo naronse abantu bariko badandaza amabuye y'agaciro ni business nziza cyane iri très rentable ugiye kumererwa neza ugiye kwagukirwa ugiye gutunganirwa ibintu byinshi cyane gose gacobona abo bantu baragiye muri ivyo biro bagasanga kumba abo bantu n'abayisiko hari uwonzi byagenze gutyo arafata arakonvenka abakristo babwira ati hari umukozi w'Imana aje kandi by'ukuri n'ukuri arakora business mu businessman adandaza mu y'agaciro kandi arakora n'ibintu byo kuvunja kandi arikavunja neza cyane gose arabwira abantu ati musa amafaranga nimuze muvunje kuri avunja kuri tonzi za cyane gose avunja kuri toya kwa kungana niya bank nimuze rero mukore ibyo bintu abantu bose baragenda bafata amafaranga bari bafise ndazi wa debrotsa ama miliyoni n'amamiliyoni arazana ayazanira pastori au umpastori wundi maze kumbe wa muntu yari umesiko amaze kwegeranya amafaranga abaregeye ntibasuye kumukubita ijisho icagiye kuba iryo shengero ryaciye risambuka abantu bose barahindukiye pastori baranamwitwarira bivuye ko bafati uyu muntu wamuzanye murazinanye ni diri mwari musangiye ni mwari mubisangiye baramuhambarira cyane gose yitaba ubutungane biba ibintu bibi cyane gose nta kintu kibabaje nko kubona umuherezi ariko aritaba ubutungane nta kintu kibabaje nko kubona umuherezi ariko aritaba ubutungane ariko aritaba uravyumva nyene yagirizwa ibi nabiriya Bibiliya iravuga ikintu gikomeye cyane gose avuga ngo niyagira ivyo batwagiriza ntibatwagirize ibi bitwakoze ariko baduhore ivyiza twakoze abantu baguhore ivyiza wakoze ngene uri kurafasha abantu ngene uri kurakunda abantu nyene umva kugira amashari kuvyiza uri kurakora mugabo vy'ukuri ugwanire igihe cyose kutishira mu bihe mu situation uza gusanga wenyene ubwa buriko uri comprometa usanga umuntu yataye iby'ubuherezi asigaye ari mu bindi umuntu yari umuherezi arampamagara ico gesere bwatangura ishengero arambwira ngo ndazi ko Imana guhamagaye umpamagara w'Imana uri ku buzima bw'iwawe atireje ishengero mfise ryananiye kubera ibikorwa bindi mba ndiko ndakora bindi ati ngira ndaje nkumva barampamagaye ku kazi kwa raporo yihuta atawundi muntu nateguye ako kanya urumva bigaca biba ibintu bibi cyane gose ati shengero rigenda ariko rasubira inyuma arambwira ati wonyemera ukaza tuguhembe tugeniga mu universite tukurihire kaminuza tuguhe déplacement tugupangire inzu ariko mugabo ube umupastori muri iyo shengero urumva nyene yari offer nziza cyane gose ico gihe nari ndabikeneye ico gihe naratama cyane kugira ngo ushobore kuriha kaminuza sinani mfise umuryango ushobora kumdira iyo kaminuza nico gituma ikinaco n'ikindi kintu namwe ndavuga ku kintu gifatanye n'amashuri ico kintu kirankura ko cyane gose iyo numvise ko umwana atari kariga iyo numvise ko umwana yabuze minerval iyo numvise ko umwana bamwirukanye umutima wanje urampagaramo cyane gose kubera ko ivyo bihe narabiciye mu kandi vy'ukuri ikintu ushobora gukorera umwana no kumwigisha kuko ishuri ntikazoza kiwiwe nuko ico gihe yari offer nziza cyane gose mugabo ndamubwira nti ndazi neza sinarize ndaje gusenga nari nzi neza ivy'Imana irikirampamagarira nari nzi ibanga ry'ubuherezi ryanje ico Imana irivuga ko igicapo rifise ndamubwira nti urarondera uyundi jevye ntavyo nokora ico gihe mu nyuma ndatangura mu nyuma ndabona Imana igenda ingira neza rero hari abantu binjiye mu bintu vy'ukuri biza kubabera
ibitsitaza bikomeye cyane biza kubabera ibibazo bikomeye cyane bibabuza novuga kubandanya bariko barakuza ubuherezi canke batumuherezi bubandanya gushika kure. Ndakwingiza hari abantu bisanze bari mu masezerano bigoye kungena bashobora kuvamo. Rero gwanira ico kintu uko ushoboye kose, ntibusanga cyose uri muri situation zo gutuma igihe cyose uri kuragambanira Imana utakivuga ukuri. Hari abantu bumva bari oblige kubesha kubera iki kubera bishize mu situation bonyene ubwabo biriko biragorana kungene bashobora kuyavamo. Icanyuma nibaza ko ico ngiye kurangiriza ko tuzobe duhejeje iki gice cibijanye ni nzitizi zituma ubuherezi bunanigwa, nico no kwita the spiritual arrogance, aho umuntu agira ubwibone bitewe n'ivyo Imana akoresheje ubuzima bwiwe. Ibi navyo vyakubise cane gose hasi ibango ry'ubuherezi. Umuntu yego nivyo Imana yamuhaye ikiganza ciza, ishengero ryiwe rirakura, ivyo ariko arakora bikubiragenda neza, inyuma yaho agaca duza ibitugu akumva sigaye ari gitangaza c'umukozi w'Imana, agatangura ahubwo nyamuna kwereka abandi bantu kungene batazi Imana abamagaye, batazi ico babiza gukora. Ari abantu badashobotse, ari abantu nyene urumva igitumi vyaba bitariko biragenda neza ari kubera ukungene bari ko baritwa, akumva umengo vyose vyavuye kuri we. Ariko ndakunda ingene ijambo ry'Imana rivuga ngo nyeme gato y'amajambo tuyasome mu Bikorinto ba kabiri igice ni ca 4 turasoma ku murongo bivuga ngo ko dufise ubwo butunzi mu nzavye zibumba ngo ubushobozi bwebuje bube ubw'Imana butavuye kuri twebwe. Ubushobozi bwebuje bube ubw'Imana bitavuye kuri twebwe. Yesu avuze ikintu gikomeye, havuga nimwamara gukoreshwa, nimwamara kubona ibitangaza imenyetso twumiza biriko birafata ikibanza mu buzima bwanyu, muce mugaruka muvuge ngo turi abashumba b'imburakimazi twakoze ico twategerezwa gukora. Haravuga ikintu gikomeye cyane gose ngo ntimukarondere ishimo canke amashimwe ku bana b'abantu, kuko abana b'abantu ntibabashima impera yanyu mwamaze kwironka niyo nyene. Niba ngoma ni majambo, ntiturondera guhimbara abantu, ntiturondera kunezereza abantu, ariko turondera kunezereza uwaduhamagaye, wadutoranije, wadusigiye iryo bango ry'ubuherezi, uwo tuzohagara imbere yiwe umunsi umwe tukamuha amakonterandi, kuko umunsi umwe biravuga ko tuzorenguka imbere y'intebe y'Imana tubazwa ibijanye ivyo twambikije mwene twabikoresheje. Hari abazobwira ngo vaho mwankora biziramu sinigeze ndabamenya, bwana amaze zivuga ngo mwabaye abakozi beza babizigigwa, akababwira ngo well done, wakoze neza, wagize neza. Isengesho ryanje ndangize iganiro canje cy'uyu munsi nuko urya munsi azokubwira ngo well done, wagize neza, wakoze neza, ni winjire mu munezero wa so, ni winjire mu munezero wa data, akubwire ngo well done, wakoze neza. Wewe uriko urankurikirana, mbega hamwe uwo munsi uzoshika tugagara twese imbere y'Imana ni wa ramukigwa, akabari uhagara imbere yiwe, mbega so kubwira ngo well done, azokubwira ngo wakoze neza. We got to live as heaven matters. Tubiza kubaho ubuzima vy'ukuri ijuru, arico turiko novuga turarondera kwitwararika no gushimira, kuko tuzorenguka imbere yiwe, kandi buri muntu wese azobazwa yuhwanye n'ivyo yakoze. Mbega mu vyo yakubikije, mu vyo yaguhaye bizoba bimeze gute? Azokubwira ngo wakoze neza, wagize neza. Ikindi kintu gikomeye cyane gusa rero benshi bashaba duga mu bwibone butagira izina, benshi bagira arrogance spiritual iteye ubwoba, batangura kumva umuntu ariko aravuga ati je ndagusenga ntandukanye n'abandi bakozi b'Imana. Hariho nigeze kumva haravuga ngo bamwe kumbure ngira Imana sinza amavuta abasize, ngira Imana yabasize amamesa, atariko je nasizwa amavuta ya muhemu yera. Umuntu agatangura kudenigra abandi, agatangura gushira hasi abandi. Mbega nigiki umwana w'umuntu afisa atahawe? Nigiti ko turakora tutashobojwe n'umuntu bw'Imana? Paulo avuga ikintu gikomeye cyane gose, numva ayo majambo twoyasoma kugira ngo dutahurire neza hamwe ico ijambo ry'Imana rivuga. Dusomye Abikorinto ba mbere igice ca 15 tugasoma duhere ku murongo w'icumi shikare ku murongo wa 11. Aravuga ngo ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba ukondi, kandi ubuntu bwayo nagiriwe ntibwabaye ubw'ubusa, ariko natamye kurusha bose. Ariko si jewe yamanunu, avuze ngo natamye kurusha bose, wo kwibaza ko Paulo yakoze kuruta abandi
womengo nyene yari igitangaza ukompaye n'abandi bantu mugavuze ikintu gikomeye ati yakosora avuga ati ariko n'umuntu bw'Imana si kubera jewe umuntu akuba ati none jewe nsenga kuruta abandi bantu bose jewe nisondesha kuruta abandi bantu bose suko ibyo ubikora bisobanuye ko uri umuhizi ahubwo nuko Imana kugiriye ubuntu spiritual arrogance ubwibone bwo mu buryo bw'imhemu munazi ni Imana igihe cyose igwanya abibone rero hari gihe sinuvuga ngo hari gihe igihe cyose ubuherezi bugaragaje iki kintu cy'ubwibone ubwo buherezi niba bukibaye ubuherezi bw'Imana Imana itangura kubugwanya burya no ku wofu mugwana na Satani ukagwana n'abadayimoni ukagwana n'amantite satanike yandi mugabo ntukagwane n'Imana nta numwe yigeze gwanwa n'Imana uwo muntu yigeze yeregwa nta numwe mu baherezi muri no bango ry'ubuherezi tuko turavuga yigeze agwanywa n'Imana urazi abantu Imana nta itubwira ko izo kwigera igwanya umunyabyaha Imana namwe itwereka mu ijambo rya yuko izo kwigera igwanya meme n'umwicanyi mugabo umuntu yibona uwo muntu Imana iramugwanya sinifuriza wowe kurankurikirana yuko woba umwasi w'Imana sinifuza ko wowe wamuherezi uri mu ibango ry'ubuherezi Imana hugera ahantu itangura kukugwanya azoba arakaga gakomeye cyane gose hazoba ari siri kumwe no bivuga hazoba ari ibintu biteye ubwoba cyane gose Imana itanguye kukugwanya ndagomba kubwire ko ni ibintu bitoroshe intambara y'Imana niyo kwitondera Imana ihagutse kukugwanya sinibaza kushobora kuhava amahoro nico gituma ndiko ndakwinga kubw'imbabazi z'Imana ni wamigiye cyo kurashimira Imana ubuntu bwayo ni wamigiye cyo kurashimira Imana yakubashije gukora ivyo washoboye gukora byose sukora ko abaye gitangaza sukora ko abaye uda sinzi umuntu arenze abandi ariko n'ubuntu bw'Imana ko Paul ariko aratubwira aravuze ngo ariko n'ubuntu bw'Imana bwari kumwe nanje 11 avuga ngo nuko ari jewe arabo ivyo nivyo tubabarira namwe nivyo mwizeye ivuga ngo mani majambo wame igihe cyose uri kurashira imbere ubuntu bw'Imana kuko ubuntu bw'Imana cyo nibwo bwatugize abo turibo uyu munsi kandi ivyo tubasha gukora byose ni ubuntu bw'Imana rero twame twitoza kwama igihe cyose tugarukana ishimwe ku Mana kandi tunabwire n'abantu ntushake ko abantu urazi hari ubwibone bw'inyegeje hari ubwibone buri maske kwama igihe cyose uri kurereka abantu kubakora hari abaherezi bakura abantu ku Mana babazana kuri bo ntukore iryo kosa ni kosa ribicane rizoshira ku iherezo ibango ry'ubuherezi shira abantu umuherezi ajana abantu ku Mana ntabikwegerako usanga abantu aho boshimye Imana aho borokonesheje ubunini bw'Imana mu buzima bwabo barakonesa ubunini bw'umuherezi kora ko umuherezi agerageje kubereka yuko ari gitangaza ku buryo abantu usanga bariko bakora amajambo duratwumva ababaje cyane gose vyukuri uza gusanga ati jewe nsenze mbwira Imana niyo nsenze mu izina ry'umurongozi wanje ry'umuvyeyi wanje niho bica bicamo uko no guteranya hari nkuko ndababwiza turasangira utuntu twinshi cyane gose ukacona umuntu arinje n'umukozi w'Imana abantu bariko barahimbaza Imana bari mu bwiza bw'Imana bagaca bahagarika ico gikogwa bagaca bamaze bakakira dadi aje ntimuriko muragira neza uwo muherezi muriko muramuteranya n'Imana n'umukozi wanyu kandi bye bwizwa gukora vyose biza kwamiga cyose ariko ararondera uburyo icobero gisubira ku Mana cyo gitume byakozwe vyose tugaruka tuvuga ati Imana vyose n'ubuntu bwawe kandi vyose tubigarukanye kuri icubero kigaruke kuri wewe uko ariko kuba umuherezi azo kwama igihe ariko ararambye ibango ry'ubuherezi mu buzima bwiwe rero mu kurangiza nongeye kandi ndabashimire mwe mwandanye mudukurikirana ndabasaba gukora subscribe cyane kuri no chaîne y'ubugingo busagutse kugira ngo tubandanye gushikana kure ubutumwa bwiza kandi ukomeze upaktaja zino nyigisho n'abandi abafise ibibazo mu bitwandikire cyo kimwe n'abariko barafashwa na zino nyigisho zibijana n'ibango ry'ubuherezi mutuzane intaye zayo mashaka kuzandika mashaka guturunkira audio sinzi uko mushaka kubigenza uko ariko kose ariko bizodufasha kugira ngo tubandanye dushikana kure kino gikorwa kandi binadutera n'intege mu buryo turiko turakoramwo iki gikorwa rero Imana ibahezegere cyane Imana ibagirire neza turanezerewe cyane kandi gusura kandi kubana namwe
tuzokongera kandi gusura kubana namwe kiganiro kizokurikira aho tubana tuvuga ibijanye n'iribango ry'ubuherezi. Imana ibahezagire ibagire neza, ndabakunda cyane. Shalom shalom.